Gira ati ngo siva hano ngo mana utampezagiye ati sishura kuva muri kino kibanza ata kintu unkoreye ati mana kuri ivyo rero ati jewe ndi wawe ndacari wawe ndi kuri ivyo onye ati vyose byamabiri ku rutonde mishu navyo kuva imbere y'Imana udahezagiwe rega yama yakubwiye ati uracari umwana wanje tu ari nako twumva karimbo kiswe ngo lala ni Bobona lo champion. Nama nabikubwiye ako kazi usagaciyemwo nyimba iyo myaka uyifise ucotera ubona chef d'orchestre. Byari bikomeye cyane. Ico kintu kimenyugishire ku mutima nagiye nagwako nagiye nirongera iri joro ndaye mfise ico nifuza lala lilala. Uwo mugabo nyene niwe yatumye tubona yuko umurundi ashobora gushika muri RFI Talent. Ebane kijya gihe hari abantu bavuze ati ngo nguna ngo iri foto ngo ni foto ya kungawunga. Ndababwira wa kabiri kandi tubyibukanye neza yabaye wa kabiri. Ndababwira nti ibi bintu muza murafyinisha ibihe nimuze muratangwa kuza muremera ati na bene wacu birakunda yuko bashobora kwitabira amahiganwa mpuzamahanga. Ebana ishuge nabwo nyingwano umuntu namwe ngo ngureka ngo wege ngo wewe ngo ntavyuzi ukunda gushigikira abanyakamenge ukunda gushigikira abanyakamenge biwaye ngo ni penso ngo bitugane muga mu nyuma ubye nyine yavuze ngo ni penso ariko yakanambye ngo rega ngo bire bitungo bikoseriye ngo kumbe bya bintu biraka ubona jenye uvuga ngo bikoseriye cene mu mamare mu memba bire bitu bikoseriye man twarabuze icyuma mugabo ntaco reka avuga ati ivy'Imana ibishaka tu nyine bira ari nako tayari amaze gushika mu nyubakwa ni Bobona akubwira ati naraje ndi ngaha muhira ati mugabo uswe kandi neramane n'abakunzi b'umuziki w'Uburundi kugira twibukanye twiganirire cyane cyane twongere tunakeburane tutarinze kuvunana hajya umuntu agukebura agaca atera yakuvunye kabisa ebana ukazoca wivuza imyaka yose ariko warakubwira ati reka jenda kuvure nawe umvure tuvurane duhanurane tugororane dukeburane tutavunaguranye tutarinze kuvunagurana birakaze mishumiraka akaririmbo naka anye ariko jewe umaze kwaza unkundire tukumve neza cyane hanyuma uce mu merikaze twigira gutya. Black FM 94.9. Nagiye nirongera iri joro ndaye mfise ico nifuza lala lilala lala lilala lala lilala lala lilala. Imitumba miremire naduze murondera naciye no mu nzuzi zitagira ibiraro amabari n'ibiyaga najabutse narataza none impembo ya byose ngiye nayironka lala lilala lala lilala lala lilala lala lilala. Black FM 94.9. Ichari kumutima kirurutse
kuririmbira kubwira ngo lara ariko je muri kano kanya ndakubwira ati nimba uri mu gitanda gerageza ugura amayinite vyuka ugura amayinite kugira ngo tubace badutelefone ucu telefona kuko nyimba umuvukanya guherekeza gutya muri kino kibanza yarakwiyumviriye ko cyane yarakwiyumviriye ko cyaravuga ati mapenzi anatomboka mahabati atari fire ariko mishu cyane cyane sura kandi unyakwirire umuvukanya amaze kushikira mu nyubakwa zisamirizi ya Black FM uko biri kose ijambo ni rwawe ego Bobona tukwakiri mu bwami bwa Black FM Murakoze ndetse ni cyane. Bujumbura kuko nta yindi radio ari bwajemo oya ni ya mbere ngiyemo kandi mwarakoze kunyumvira no kuntumira ego urugendo rwagenze neza urugendo rwagenze neza cyane gose Bujumbura wari sanzuye washitse nyene nko muhira asha nkuko vyama vraiment sinigira nidoga kabisa nshitse ngaha ndaryoherwa ndabona abagenzi inshuti abo twakoranye imiziki tutahirukana nkaje hano hatandukanye ndagiyimana mu jambo rimwe wow asigaze kirundi aranacibuka iryo jambo riza abantu bake ndaryimana riza abantu bake bagiye buraya kuko benshi uzo matangwa ngo buongiorno bavuga ngo buongiorno ga Bobona buongiorno mu gitaliano ni bonjour man urumva ko nijwi rice rihinduka rikacaja mu gitaliano wavuze ngo buongiorno nakubwira ati buongiorno come slato ncanishura ati sabene mugabo Bobona aratujana n'ico kintu nikibaho babene kirabaho no kuvuga babene ibintu bigenda neza ushaka kuvuga ati babene mishi uno musi ndagufise ni nko kuvuga okay kwa yego yes wavyemeye yajeteguye akadictionnaire Google yakoze akazi no nakubwiye ati nta muntu yaciye imbere ya marano hanyuma ngo acagenda gutyo hari undi rero mutazi ujya mu bingo wa wundi gutyo muto bose ariko mishu jewe uje tuzofana okay Bobona urafashe urugendo kumbure uragarutse mu Burundi si rya mbere wama waje kuza kuturamutsa ariko kandi ubugira kandi 2023 uravuze uti no jewe umwaka ntushobora kugenda gutyo reka nzamukire muhira uno musuri hano nashaka kumenya wamaze kumenyera akayaga ko muhira ni sawa amagara yawe muri kino gihe vyifashe gute akayaga ko muhira kararyoshye cyane muri no minsi hari amazi iminsi hanashushe kandi ni ibintu nashikiyemo nkumva ndaryohewe cyane kubera abizi twaheruka mu mbeho hariya turiko turegereza icuno ici mugabo ntiharagera no kuvuga ubushuhe tuba tubukumbuye akayaga tuba dukumbuye ibintu byinshi hanyuma kucerekeye amagara y'uwanje je ni sawa mu gihe nkino akaboki urumva byose biba bigenda neza wumvise vendredi gamisha abantu bagira nabi Evane hari umuntu ukoze mu jisho hari umuntu utwa rubambo uvuze ibintu bya weekend atanga ucakarikira ati mbega none akazi kazabwera sangafi abakozi bose batashe agaca avuga na boki urumva bico bibindi ni atari sana Bobona uno munsi rero uti wanse ko uryama ati ntibikunda mugabo uze kano suye kano teramanya abakunzi b'umuziki wawe twashaka kumenya Bobona turetse kuramukanya ibujumbura uri hano oba hari ikindi kintu cyakuzanye Ego ndiko ndategura gusohora clip video indirimbo novuga iracari surprise mugabo yitwa impeta nashoboye gukorana n'umuririmvyikazi abanga mu Burundi afise ibigiza nk'abandi baririmvyikazi bose mugabo akunda kugira ibintu by'amakaraoke muzomubona ndamwiketse najewe tomboza tumve na blanche ego naje vraiment turiko turaraba uko tukora video clip mu ndwiza imbere yuko nsubira mu Butaliyano ego ku musi n'umusi mbere kushikano twakubonanye ifoto muri kumwe kandi na DJ Paula hoba hariho ikindi kintu cihishije kuri uwo muntu wa gatatu yari yongeye kuri iyo foto canke bijanye nyene muri ako kazi ka video ya impeta oya alors ndinga icyo novuga nuko kenshi ndakunda gusangira n'abantu bari muri imigwi mbo secteur yacu Paulin twahuye n'umuntu dusanzwe duhurira nyene hagiwe urumva bishobotse tugafata gafoto twahuriye twese tuko turaganira ivyerekeye umuziki ibitugoye ibitatugoye nta kintu
bon sinovuga yuko ari mu bantu bariko barategura video igiye gusohoka mugabo on sait jamais abantu turakiniranira ntihagira ico tumwitura ndazi yuko ashobora kugifasha kabisa kumbure tukiraho nyene je nkundire amuvuze Paula tanibuka yuko asanzwe ari umwe mu batunganya ibiteramo n'ibindi bintu mu gihe mugiye ku marino kingana gute mbega hari ibiteramo muzobonekamwo canke nimba bihari n'ivyahe yego n'umwaka nta giteramo na kimwe je nzobonekamo ndinga kubera mfise n'akanya gatoya yego wavuze Pole yarategura ibiteramo mugabo ico kintu naco turigira tuvugana uno mwaka ndashobora kugaruka mu kwezi kwa12 ndashobora gukora ikintu mugabo ubu ni video gusa okay nashaka kumenya na cyane cyane ntagiye usanzwe utuye mu Butaliyana bimeze gute kubijanye n'umuziki wa Bobona abataliyana abazungu n'abarundi bari hajya anye umuziki wawe bawakira gute yego nkishika mu Butaliyano mu mwaka wa 2014 narigeze kuba nkura cyane umuziki natangwe no gukorana n'abataliyano atari bake mfise n'umugwi narimo mugabo ndabandanya buhoro mugabo hajya umuntu ararondera n'akanoti umuziki hanze kugira ushobore kukubeshaho benshi ntavyo bavuga mugabo ni ibintu bigoye cyane gose n'abatwita ko ari abastare bambarire nyimba bari ko barumviriza yagiye hariya ni benshi babihisha ntibababeshejeho n'umuziki exactement murarondera ikindi kintu ushobora gukora kugira ushobore kubaho ubuzima nyine bw'iburayi sino ntibishoboka bisaba yuko utegereza kuba ufite ikintu no kwita management ikomeye cyane kugira ubesheho n'umuziki